je ndayikorera igihe cayo kigeze. Biga mi pramazi kugira beef. Muvuga nk'abantu bariko baradragana. Bazuri yari yakwatana kibo wumva. Uriko uramudragaga mi bro. Bya vrai. Nagiyene rutwenga umengo ruremeye ndabi. Ni bon sana duhejeje ikiganiro wakoze kuza Ami Pro DMC aronka mawade man umutipe aratura abakomedie international tutaraja mu ndege vraiment tukuba international ba wapi keke ça va umeze neza nawe abere uzi muzi ni za Pacific oya nzina musi bandanya Interview yahindutse bandanya nipo wari kura mudraga bandanya ari mudragala merci beaucoup Nkamugaze mu modoka yanje wangu mumbise ngende wangu none ngende turabe Chagerekana bareke mu tegatetse hari ibintu byinshi je narigeze kuja mu Rwanda example mu voyage ya mbere yo mu Rwanda je najyamye muri stade abantu ntabyo bazi muri stade rasta mugabo y'umupira w'amaguru muri stade ya basket. Welcome guys on our channel. Hope you are well. Jemeze neza cyane ndakomeye ni keke gateka kuri micro. Na yindi ni Magic Channel TV. Kumwe n'umuntu nko bisanzwe n'umuntu no MC no journaliste no musicien. Sinzi ndamubaza. No papa. Voilà. Mahoro. Umeze neza. Ndashima Imana. Barakuza ntuka. Hariho n'abatanzi kuko nta muntu amenywa na bose. Voilà, ifuke rero. Nitwa Miss, ndi umwana wa gatatu mu muryango w'abana batandatu. Ndi umunyabuyenzi kuko niyo navukiye. Nkurira mu Gatumba, Kinaniha 3, mu Kinindo, mu Kanyosha, ni naho nsanzwe mba. I like the way you présente. Arivuga neza neza. Umeze neza rero. Ndashima Imana. Na Gold ameze neza. Gold araho na mama Gold araho. Bavuga ngo uhusha itunga husha umugore. Ngo kandi nta mwana ava ku giti, umwana ava ku muntu. Rero urumva uvuze Gold ni ngo mvuge na mama wiwe kuko hari ahantu yavuye ameze neza. Okay. Basha duherehe kuvisa ibintu byinshi numva nabuze ngenda bitondeka mu mutwe en fait. Ni uracara muri rinzi hajya. Sinigeze muririmbyi nasohoye indirimbo kugira ngo nasohoye indirimbo mvuye muri Guinea nari mvuye muri competition twasika abandi baba MC ya muri Guinea nasanze bakuba sama beat yabo ndavuga ati kubera ngarutse mu Burundi hari ibintu nize reka oliyo ko sohora beat sohora indirimbo hama kuri stage ndo mu MC zo ndayitambisha akabantu niyo ari ntumbero nari nabisiguye ariko nagize kubona muri interview ntibukana yaciye uri kuvuga yuko uzosohora yindi ego naravuze ko nzosohora yindi ushima n'ubundi anazifise ariko ikintu cyose kiza hariyo gahunda hariyo projet ndiko ndategura kumbure niyo iyo projet yamara kurangira bien nzoca ndababwira tuyirindire nawe tubeshe hariyo n'indi yasohotse yitwa tubigaragaze ndi kumwe na Crown Ok, donc à mes projets, sinon vraiment nakuzi cyangwa nagize ikino gusa naramwumva mu MC mu journaliste ngo ikirori kini MC Amipro kuri Buja FM journaliste hit connection Amipro donc nkene kumva hasi wawe cyaje gute vyakinze gute quoi entre mbega ubu MC no journaliste qu'est-ce qui a commencé hatanguye UMC kuko ubu journaliste bwaje gutangura ntanguye kuronka radio nkorerako hatanguye UMC kuko ku ishuri ndibuka haraba ikintu bita ama club hama ya club ariko araba jewe naba rero ndi obligé kugira iki yo kwemsinga muri aya club cyangwa ugasanga haba ari iminsi mikuru yo ku ishuri ugasanga ndiko ndemsinga ariko ubumenyesha makuru bwaje 2012 naraja ku radio bakantumira abamenyesha makuru nkumva ndabikuze ndavuga ati why not nanje ntobiba
hama 2013 bakaza barandekera ikiganiro ndije nyene buke buke 2014 rero neza na neza ndasinya contrat ya mbere muri radio télé Renaissance niho nakora ikiganiro citwa samedi dédicace amena trace romantique ni ikiganiro c'umuziki mu nyuma ko ndibuka ko nigeze no gutumira Kina Music ba Knowless niyo emission ya mbere nakoze baje mu Burundi 2014 urugendo rwarutanguye gutyo 2015 iradirasha ndicara gatoyi 2015 nyene fin décembre nkuko naronse akazi muri Renaissance muri décembre fin nyene 2015 candonka akazi ntangura kuri Buja FM gushika ino sanda care nganda shima Imana ya imigisha kumyiza muri yakumyiza December kubera navutse December navutse seriously navutse December mama Gold yavutse December Gold avuka Janvier Avant décembre yagukundiye franchement décembre je nzozungurira kana ntari kabisa ntari karibu sana bishaka ami urabona ubufise buzi bwinshi Jean nko mu kwemsinga haba hari abantu benshi cyane no mu kirori ikintu wagize Jean wagize ukoreshejwe n'ubwoba ugitangura nta kintu uko waragize cyakoreshejwe n'ubwoba kwa narapanitse show ya mbere nini nakoze nari usama show menshi nakoze ariko show ya mbere nini nakoze yari ya Charina Nina mu Burundi ni ari show ya mbere bon nari maze gukora show y'abantu 5000 ariko iyo show yajemwe abantu barenga 10000 iyo show mama wanje yari yicaye imbere bon napanitse kubera abantu napanitse kubera mama navuze ati eske bwa busazi morangira kuri stage mama wanje agiye kumbana ndiko ndagira ubusazi yarabibona na yarabitse yarabize ariko ntiyari bwambone ariko ryari ryambere ambonye kuri stage aje kuraba show yanje nkibigitangura narapanitse gato yashindikira message ati ba wewe kora kujya nyene horo bikora candaba murantunga candaba jewe birakomera gushika ino saha maze kugaragara ku stage atari murantunga maze kuboneka ahatari hake ndabishimira Imana kuko si kubganje haraba MC benshi beza bansumvya ariko kumbura impano zabo zitaragaragara ariko no munsi nimba je nshobora kuba naragaragaye nuko Imana yavuze ati genda ushininge hama mu nyuma hazoza nabandi nuko uri mu MC uri mu journaliste kandi office ama awards menshi je vu une photo office ama awards menshi cyane awards ami kuri ami awards ni giki c'est quoi award ni CV iba yiyongereye award ni nagashime baguha ni nka symbol ejo canke hirya yejo ushobora kwereka umwana wa canke umwana washobora kuraba canke umuntu ashobora kuza kugendera akavuga ati uyu muntu nubwo ntoba nzi ibintu vyiwe hari ico amaze gukora nimba subu bushimwe hari ico yamaze mu buto bwiwe canke muri carrière yiwe rero award ni 7 nini cane ndabishimira Imana kuva 2016 ubushimwe bwinshi bwatanzwe naraburonse 2016 naronse agashimwe ka Soft Media Company nk'umumenyesha makuru mwiza naronse agashimwe ka Coopérative des Musiciens ya Cedric Bangi nk'umumenyesha makuru mwiza naronse imidari itari mikirenga kuri 5 naronse agashimwe ka Trust Nobody nk'umumenyesha makuru mwiza Buja Music Award yarampaye agashimwe naronse agashimwe nk'umu MC mwiza hama na samedi naronse agashimwe nk'umu MC mwiza muri AGS 2020 bon no kubishima Imana kuko ico ntahura nuko nimba no munsi ya mipro nuko Imana nyene yabishatse ko ndamuba kuko 2012 2011 2010 nanje naramufana w'abandi hari benshi bari bakomeye ariko no munsi nimba ari jewe nuko umwanya wanje wageze officiellement award mais ça c'est vrai ariko ni kintu ubona ati j'ai fait cela pour avoir ça kintu uvuga ati naragize qui te rend fier nje ngunda kuvuga yuko ari ubuntu bw'Imana nkunda kuvuga yuko ari ubuntu bw'Imana kuko nta kintu kinini nje nakoze Imana nyene niyo yabikoze kugira ngo ivyo bintu byose bishobore kuba ivyo bintu byose nshoboye kubironka kuko ngitangura gukora ku radio ni nakarorero hari abamenyesha makuru benshi hariyo bateo hariyo ba David Carmel hariyo ba Landry Mugisha hariyo Frank Esport twanakorana mu kiganiro kimwe hariyo ba Christian Xavier jeje naravuga ati je musi mwenzo kwandikisha izina ariko
Imana nyene yarabikoze uno munsi ngeze aho ngeze ni kubw'Imana niko nkunda kuvuga. Amipro araje umuririmbyi aramwidogeye ati Amipro wapi vraiment yaranyimye promo namuzavye namwinginze aranka muri wewe au fond d'autre iyo umuntu yidogeye genre naho tuba arico uyu umuntu akwidogeye urumva umengo mu mutima aho no muntu kwa we wumva iki hari remords wumva umengo wamuvugisha wumva umengo kwi exprimer j'avais beaucoup de travaux quoi. Jewe ingene meze ushaka kuba ntandukanye n'abandi kuko umuntu wese aba afise ingene ameze ariko je nkunda umuntu anyegera muri Jack ambwira ati ndashaka iki jewe fisiki akanyereka impano afise kuko wowe ushaka kuba umujournaliste ku radio ntihazohera ukwezi abantu batakwidoge kuko nimba dufise miliyoni 12 z'abantu dufate dusaririmbye arenga miliyoni 3 ukora ikiganiro c'isayemo cyane c'amasaha 2 ntuzovuza abaririmbye miliyoni ntibikunda hama hariyo rero umuntu ategerezwa kwidogera hari no mu artiste ashaka kuza ukumva yuko nta mana afise arahata ukumva yuko n'indirimbo yo nubwo yivuza nubwo muhanura gute il est vrai hari abandi bashaka kuvayo ariko hari n'undi wumva akavuga ati yagiye mu bintu atazi hari umuntu aririmba kubera yumvise nakaririmba atampana afise ukambwira ati nta mpano ufise eje akakuvuga nabi hariyo n'indirimbo je nshobora kumva nkavuga ati iyi ndirimbo ni nziza ariko nduva umengo ndayavugije no munsi niyo shika kure reka nzoyivuze umwanya mwiza ndagwaye akarorero hari indirimbo yitwa umwamikazi ya Arnovich yaramaze nk'amezi 2 atanu mwarayivuze ariko je ndavuga ati iyi ndirimbo ni hit Arnovich nazwi ariko uyu muririmbyi ashobora kumenyekana agenda umubazi ndayivuza uno munsi Arnovich yaramenyekanye indirimbo yitwa Melana ya Berry Music je nayimaranye 5 jours mu nzu ndayifise ariko umunsi umwe naraje ku radio ndabwira uwo dukorana ati bro iyi ni hit song uyu mwana ntazwi ariko reka dukora ikintu gito kuri we ico gihe ndibuka ko twavugije 6 fois niyo ntango ya Berry Music kumenyekana indirimbo ya Wiz Design Nyampinga vyagenze gute nayimaranye 4 jours mu nzu ndibuka umunsi wa kane Logic Jamal yaranyandikiye ati bro ya ndirimbo naguha gute cyo ndambwira ati bro umwanya wanje ni wari bwagere ariko umwanya wanje nuno munsi they playing sivyo Madiba da Classic indirimbo yewe ya mbere yarasohotse ntiyamenyekanye She Says ariko umunsi wa kabiri sinari ndamuzi ndavuga ati kanda yivuze ndibuka ico gihe RIP kuri papa wiwe yaciye azabonye narambwira ati sindakuzi ariko Imana iguha umugisha rero ivyo birabaho ku isi je numvise impano nkumva koko yuko ari ya vrai je ndayikorera igihe cayo kigeze Bigami pramazi kugira beef muvuga nk'abantu bariko baradragana bazuri yari yakwatana kimwe wumva uriko mudragaga mibro bya vrai nagiyene rutwenga umengo ruremeye ndabi ni bon sana duhejeje ikiganiro wakoze kuza Amipro MC aronka mawade man umutipe aratura abakomedie international tutaraja mu ndege vraiment tukuba international ba wapi keke ça va umeze neza nawe nabere uzi muzi ni za Pacific oya tuno munsi bandanya interview yahindutse bandanya nipo wari kula mudraga bandanya ari mudragala merci beaucoup mwana mugiye go bash nate nzogira ikindi gihe urakoze cyane kutugora nkamugaze mu modoka yanje wangu mumbise ngende wangu none ngende turabe chagerekana bareke mu tegatetse urakoze Amipro uramaze kugira beef n'umusani bikaba nyene ibintu bya sérieux jamais je na beef nigerangira je ndo umuntu wa mbere sinzi nimba maze kumbona je nuzo kwigera wumva ndiko ndatukana nuzo kwigera wumva ndiko ndashwana ndi wa muntu iyo umuntu antutse ndahora change nkamandika nkambwira ati bro kubera ki wantutse je aruma abaririmbyi bigeze kuntuka je ndabandika ndabwira bro kubera ki mwantutse mungutsiki Amipro nona biragoye iyo musika nyinshi Amipro MC umva nyine usanga bigoye uramaze koresha umukobwa akakubwira ati wapi ukungene uzwi sizoshobora kwikoza
bon avant vyarashika ariko ndashimira Imana kuko hajya umuntu wese agira umuntu wiwe. Imana ikuremye haba hari umuntu wawe yaguhaye. Ndashimira Imana kuba hari umuntu naronse akantahura. Ndashimira Imana kuba hari umuntu naronse akavuga ati ndashobora kubana nawe canke ndashobora kubakana nawe. Ndabishimira Imana. Yeah. Aciye aja mu rukundo rwinshi mwihangane. Ngira ikintu kimwe cyakubayeko genre cigisanga kimwe byansiko bagira n'ubunye uri mu kazi. Ikintu kimwe cambayeko n'umunsi wa mbere iradisha nico kintu bon cambayeko ntazopfa nibagi. Nari maze nta mwaka wari bwakwire ndonsa akazi ariko umunsi yashenje nari gukora mu ijoro ariko mama arambwira ati uraraba no munsi utahe kare nca ndataha mu ijoro kumbura radio iragira ikibazo. Nico kintu ntazopfa nibagiye. Hama iki ntazopfa nibagiye n'igihe nigihe na strugglinze je namaze gustrugglinga sana gusa hari ibindi bintu mvuze abantu badashobora gutahura ukazobona ngeze aho ngeze uzovuga ati ujya muntu yarakoze. Hari ibintu vyinshi je narigeze kuja mu Rwanda example voyage ya mbere yo mu Rwanda je najyamye muri stade abantu ntavyo bazi muri stade rasta y'umupira w'amaguru muri stade ya basket. Ivyo abantu ntavyo bazi. Byagenze gute? Oya ngene vyagenze ntavyo novuga ariko kandi nari mfise meme n'inshuti ngaho ariko ntavyo nakoze sinagiye kwara kuko nari ngiye d'abord kuvuga ati ndasohotse niyo voyage yanje ya mbere reka nshobore kuraba ubuzima bwari bwo nshobore gukura cane. Yeah. Urafise YouTube channel. Quel est ton objectif? Objectif nyene yo kwishiraho kino charge nene ati negerezwa. Siyo gushirako amatitre ahara. Niyo gukora nkoresheje akarangamutima k'umwuga hama niyo gufasha impano. Uzorabe je ngene kuri YouTube yanje sinzi ko maze kubibona. Iraba jewe. En fait si wa muririmbyi avumye cyane siwe nkurikira. Wapi nda wa muntu basi ari buke akaba ariwe dukorana kuko bambona yuko YouTube channel yanje reka ndayitandukanye ni radio nkuri ico je niyumvamo sivyo no ku radio nkuri ico je niyumvamo ariko ho mbifise ubuntwara ariko hajya ho nditwara nakora ico niyumvamo. Yeah. Ami prendre kushibire cyane. Asante sana. Guys, twakumwe na Ami Pro rero mugende kuri YouTube channel yo kugenda ntabivuze. Ni Ami Show TV. Ami Show TV mumukurikirane muri izo mpano zindi zinyegeje abari kuri promoting sesa. Asante sana. Ndabakunda rero cyane dusubire mu kindi kiganiro c'est Keke Claire ya Gateka. Bisous, je vous aime.